amwe ahurikiye hamwe mu runani ku ziko no ku izina rya semaji tuzi benshi kuri ku izina rya magazine Jimbere. Turunani ku ziko, urunani ku ziko rugizwe n'amashirahamwe atandukanye harimwo Visage Artistique du Burundi, harimwo Festicab, harimwo Buja Santabu, harimwo Crelax, harimwo Gusoma, hakabamwo na Asemaji. Muri ayo mashirahamwe yose uko ari atanu, ibikorwa vyayo bifashwe mu mugongo na Coopération Suisse mu Burundi. Rero turabahaye ikaze hano iwacu, turabaryohererewe, karibu gose twiginane ku ziko. Mwumvise yuko duhava dusangira akajumbu, iziko ryama ririko n'inkono inkono rero urumva ko iri kwiratagatangira mu mwanya turaza kuronka ku kajumbu. Rero turashimiye kandi Visage Artistique yaduteguriye rino huriro ry'uno munsi, aho tugira tuganire ku ruhara rw'umukenyezi canke ku bikorwa vy'umukenyezi mu bijanye no guteza imbere imico n'akaranga vy'u Burundi. Tuganire ku mukenyezi w'umu artiste, iryo jambo riratugora mu Kirundi cane gutahura, nivyo tuza kuganira ko muri uno mwanya. Hanyuma tuboneyeho n'akaryo ko kubatera intege abakenyezi bose kugira ngo bijukire ibijanye n'iyo myuga canke n'ivyo bikorwa vyo guteza imbere akaranga n'imico y'u Burundi. Ayo mashirahamwe uko yagiye hamwe ahari kugira ngo dufashanye, adufashe. Rero muze murijukira cane amahuriro babahamagariramwo yaba nkaya canke ayo kubakarihiriza ubwenge, kubera yuko turifuza yuko mu myaka iri imbere canke mu mwaka uza ukurikira, kuko turacari mu ntango z'umwaka, nibaza ko tugifise akanya dushobora kuronka abarundi bashobora gushira hanze ibikorwa vyabo, harimwo kandi cane cane abakenyezi. Sinogenda ntababwiye ko ibi bikorwa vyateguwe rero na Vabe bihari mu gihe turiko turarangiza ukwezi kwitiriwe umukenyezi. Ni umunsi turi tariki ya 30, nibaza ko uko kwezi kuzoherahezwa ejo. Rero ko bakaryo keza ko mwakoze ko natwe abakenyezi b'aba artiste turonse natwe akaryo ko guhura kugira ngo tuganire. Hanyuma rero nkuko twabibonye, kugira ngo umukenyezi ashobore kwiteza imbere mu buryo bumwe canke ubundi, na cane cane mu bijanye n'imico n'akaranga, na cane cane nk'abakenyezi b'aba artiste, hariho ubumenyi busabwa. Kandi twarabonye yuko uwo mwaka haba amakungu ndetse n'u Burundi nyene batweretse yuko bisaba ubuhinga butandukanye kugira ngo umukenyezi ashobore gutera imbere. Rero no mu vyo dukora nk'aba artiste navyo nyene ubwo bumenyi turabukeneye. Rero turabateye intege navyo nyene ngo tuvyijukire kugira ngo ivyo bikorwa bishobore kuduteza imbere nk'abakenyezi, bishobore kudufasha kwiteza imbere mu ngo zacu no gusahiriza imiryango yacu. Murakoze. Kwizina nitwa Divine Shimirimana, nkaba ndi charge wa communication muri VAB. Hama muri umwanya tugezemwo mu mwanya wo kugira guhanahana ivyiyumviro, uko ngaha anye turi kumwe n'uwaje serukira Festicab, hari n'uwaserukiye VAB nyene Visage Artistique du Burundi, n'uwaserukiye consortium projet Asemaji. Rero mu majambo avunaguye ntituza kubarambira, dushaka umwe wese muri organisation yaserukiye ashoboye kutubwira mu ncamake ikintu biteguye gufasha kugira ngo icitwa umuzina mukenyezi wese muri monde, muri domaine arimwo ashobore gushigikirwa. Rero turahakanya umuyobozi wacu muri VAB agira icyo avuze nka VAB ico twoshobora gukora intererano yacu, ndetse n'abandi baraza kuronka akanya ndetse n'akaryo ko gushobora gutera intege abo bari ngaha anye kugira ngo nawe nyene barabe ukuntu bo kuyungunganya muri domaine zabo. Murakoze. Murakoze kumpa ijambo.
nkuko yaje kubivuga gira ntiturandira cyane ariko jewe nserukiye ishirahamwe Visage Artistique du Burundi nkuko babivuze turamashira hamwe ahurikiye hamwe twebwe twaba twiyemeje gufasha umu artiste w'umunyamuziki umu artiste bamwe bamwita umuhinga w'umunyamuziki twebwe muri Visage Artistique du Burundi niwe tuzofasha kugira ngo turabe yuko yoshobora muri kazoza kuzotungwa n'ibikorwa vyiwe akora kuko kenshi baravuga yuko basanga badashobora gutungwa n'ivyo bikorwa baba bakora rero mu byo tufasha cyane turafasha kugira ngo nawe atere intambwe azoshobore gutungwa n'ivyo bikorwa n'uwo mwuga wiwe rero mu mfunyapfunyo ivyo bikorwa byo gufasha uwo muririmbyi dukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo dushobore gushika kuri iryo hangiro bikuru ni bitanu mpereye ku cambere twebwe muri Visage Artistique du Burundi tuzofasha n'ubu twaratanguye kugira ngo abaririmbyi baronke ibibanza hamwe n'ibikoresho bibafasha guhinyanyura neza umuziki wabo hariho ivyo studio d'enregistrement mu minsi mikeyi turayiteze kushobora kudushikira tuzatwarayitumyeko rero biciye muri burya buryo bwacijemo kubatumira abo abifuza uzoza barakoresha iyo studio d'enregistrement barashaka kudushikira tukavugana neza ingene izobikora izo biri ngaha muri iki kibanza nyene cakuziko izo bije gushikira umuririmbyi kugira ngo ashobore kuzarahinyanyura umuziki wiwe ashobore kuronka salle de répétition ari nk'ufise igiteramo canke ugomba gusohora indirimbo yiwe ariko rero harini tukaba tuzohimiriza n'ubu duhimiriza abaririmbyi ko boza barasohora indirimbo zirimwo akaranga nyene nkizi na cane nkizi hamagarira abantu kuremesha amahoro kubana mu mahoro ekanyeri bijanye n'imibano myiza vyose nkuko twatanguye tubivuga turamashira hamwe 5 ahurikiye mu runani kuziko twebwe muri go runani tujejwe umuziki rero mu byo tuzofasha dufashe bitandukanye samajwi gusa mbere barakunze kuvuga sinzi ko ari byo ngira sivyo ko abakenyezi bakunda guhurumbira kuririmba gusumba nk'ibindi byo kuvuza gitari kuvuza piano ariko twebwe duhamagarira abakenyezi kwitabira ubwo buhinga bwose kandi tubashigikira muri ubwo buhinga bwose bwa ubwo kuririmba bwa buko nk'ubu nka formation duheruka guheza yari formation sur les théories de la musique en général abavyize ntibategetse kuzoja kuririmba gusa ahubwo bareza bagatahura ivyo baririmba bagashobora kubisigura mu bundi buryo ku buryo ahubwo nabo bibaha n'ububasha bwo gushobora kuvyigisha gutyo rero ryahangiro twava two turarondera bigaheza bikababera akazi kuko kwigisha usanga ari ibintu bizwi n'abantu bake bagaheza bakavyigisha hirya no hino ego dufasha abaririmbyi mugabo mu mice itandukanye ntitwibasira igice kimwe tubafasha mu mice yose ngiriye ko nk'ubu naho tutararonka ijya studio d'enregistrement ari nk'umuririmbyi yifuza gusohora indirimbo araza turafise ababijejwe abazokorera muri iyo studio barafise ibyima bukeyi basanzwe bafise n'ubuhinga bakamufasha bakamuyobora bakamubwira ati aha wohindura uku aha wogira gutya naho tobasohoreye ngako tutaronka iyo studio baramufasha gushika aho agera kuri go rugero rwo gushobora gusohora indirimbo yiwe imeze neza yafashijwe ngaha muri Visage Artistique du Burundi naho atari habayisohoreye ubugira kabiri ico cambere muze ni studio d'enregistrement tuzozana bwa dufasha umuririmbyi ikigira kabiri kijanye no gukarihiriza ubwenge abaririmbyi kuko hari gihe usanga bazi kuririmba mugu gasanga nko mu gukoresha ivyuma hari akabasoba canka gakoresha icuma mbwa mu kuririmba gasanga mu majwi hari bimusoba ivyo rero tutwarana bitanguye duheruka guheza formation sur les théories de la musique en général abashoboye kuyizamwo bavuze ko yabagira akamaro kadasanzwe kuko kenshi basanga ngo banaririmba mugabo batoshobora neza kumenya mu manota ivyo baririmba rero ishobora kihungukiye kandi n'ubu tuzobandanya hariho irindi hugurwa cankwe ko gukaririza ubwenge gutegekanijwe muri uyu mwaka nyene muzoze murakurikirana imbuga zacu ngurukana bumenyi muzobona tubatumako muze muvyitabire ku bwinshi nkuko uwaserukiye ubuyobozi bwacu yabishikirije ubwa gatatu rero ikindi dukora kizotwarana gikoze ni ugushiraho urubuga ngurukana bumenyi ni portail d'opportunité
urwo rubuga rufasha umuririmbyi kumenya agahita haba mu Burundi haba mu karere cankwe kw'isi yose. Ako gahita rero nagaki ni nk'amahiganwa abatunganijwe kw'isi yose bakagira bati abaririmbyi muri tabirira higanwa ama festivale ama concert abera mu Burundi canke ibintu bijanye n'andi mahugurwa tutibagiye n'ibintu n'uburyo bwo gushirikira abaririmbyi. Hargehe iyo portail d'opportunité tuvuze uyiravye ko ubu ushobora kubona nk'abantu nk'abanyamitahe bahamagariye abaririmbyi kuza kugira ngo babahe uburyo bwo guteza imbere ibikorwa byayo. Site yayo ni vamuzika.bi yoyo iza iri kwirakora uyigiye ko arashaka kubona ibitari bike kuri yo portail d'opportunité nyene n'umuririmbyi yifuza ko ibikorwa vyo vyomenyekana araheza akabituzanira tukabisha kuri yo portail d'opportunité kugira umuntu wari we wese ayigiye ko ashobore kumumenya amenye ivyiwe ari nk'ugize ati ndakeneye umukenyezi yofasha muri ibi amenya ati ndamufise aho ndaba ngaca ndamubona ibikorwa ntibigume mu rufuri no kumenyekanisha ibikorwa vyanyu namwebwe mukongera mukamenya ibikorwa biko biraba hirya no hino kw'isi eka mbere no mu Burundi. Ubugira kane hari hico twokwita nk'ihiganwa tuzotunganya amahiganwa muri kwezi kwa kane nyene buca dutangura hirya yejo muzobona ikibahamagarira kuzana ibikorwa vyanyu kugira muhiganwe n'abandi. Turasavye dushimitse abakenyezi kuri buze muhabe muvyitabire kuko murashoboye guhiganwa murabishoboye kandi murashoboye no gutsinda. Rero ico gikorwa cyo guhiganwa citwa Vamuzika Awards aho umuririmbyi abaririmbyi bazorusha abandi bazoronka ubuganuke butandukanye harimwo no kubarungika mu mahanga ico duca twita mobilité pour les échanges culturels harimo no kubarungika mu mahanga bazoba bashoboye kurusha abandi kubasohorera indirimbo ku buntu n'ibindi bitandukanye. Abazoza muri iryo higanwa tuzogenda tubibamenyesha. Rero tubabwira ari mwabona ubwo butumire buhamagara kuza guhiganwa muze mutwitabe. Ubwa nyuma ikindi dukora cyane ni ikicu gutunganya ibiganiro bisa n'ikiganiro turimo no munsi panel talk canke meet up des artistes aho naho tuba duhaye akaryo abanyamuziki batandukanye kugira ngo bahure hagati yabo bashobore kuganira ku bibazo bimwe bimwe bibahanze canke tugahuza abaririmbyi bagahura n'abanyamitahe bagashobora kuganira. Ikindi gihe naho tugahuza abaririmbyi nyene nabo banyamitahe n'inzego za leta zidutwara. Tukiraho nyene n'utwe ariho bari batwemeye ko baza kuza turacabiteze bacafatiriwe bo mu bushikiranganje budutwara. Rero ico gebereza bigafasha yuko nk'ibibazo bya biri mu baririmbyi bimenyekana tukazoheza tukazotorera inyishu hamwe. Ibintu dukoranya mukuru nivyo ariko nibindi turabikora mvuze bikuru kugira ngo mwumve ko dushobora kubafasha muze muratwitura tubafashe muri ivyo tudondaguye. Murakoze. Reka duha akanya waserukiye Asemaji nawe kugira ngo atubwire no mu migambi yabo n'ico bariko barategura gukora kugira ngo n'izina mukenyezi nawe nyene ntiyumve umenga arakumiriwe. Twebwe muri Asemaji nkuko mwavyumvise ko ari ryo shirahamwe rirongoye abandi muri ugo runani, ibikorwa vya mbere dukora no gushigikira abo bose bari dusanzwe dukorana mu kubaha inyigisho zishobora kubafasha kurangura ibikorwa bariko barakora neza. Hanyuma ikindi naco Asemaji nkuko navuze ntibenshi bayize ku izina rya magazine Jimbere. Jimbere ni kinyamakuru novuga ari ijwi ry'umukenyezi n'ugwaruka. Nukuvuga turahari kugira ngo ibikorwa by'abartiste bishobore kuja ahabona. Twavuze yuko twifuza yuko mu myaka iri imbere abartiste b'u Burundi bashobora gusohora ibikorwa byabo hanze y'igihugu bikamenyekana nkuko natwe hano tubona ibikorwa by'abandi bartiste bo mu bindi bihugu. Rero ivyo kugira ngo bishobore gushikayo birasaba yuko natwe hano iwacu tuba twamaze kubikunda no kuvyakira. Ni nayo mpamvu dufise ikiganiro ku radio ya Kazoza FM aho ico kiganiro gitumigwamwo abartiste batandukanye bakora ibitandukanye kugira ngo twigishanye tumenye kandi agaciro kabo bantu bakora ivyo bintu kuko kenshi urashobora gusanga kumbure tutabiha agaciro byari bikwiye kuba bifise
rero ni vyiza yuko hano iwacu dutangura kwanza kumenya agaciro kabyo kugira ngo tuze dushobore kubisohora hanze. Hanyuma ikindi naco uwundi mugambi dufise cane kandi dukorerako n'ubujanye no guteza imbere umukenyezi nawe. Dufise mbere n'igisata ca genre muri asemaji n'ugiserukira ari ngaha, reka mbere mpave nce ndamuha akaryo kugira ngo atubwire ingene ivyo bintu tubikorera kugira ngo n'umukenyezi ntiyumva kumiriwe, nawe yumve ko afise ikibanza kandi nawe bimuraba. Reka kugira simpave ndamuvugira ibitari byo, reka tumuha akaryo. Murakoze kumpa ijambo. Je nitwa sinzi ko noguma, nitwa Leonia niyo nkuru. Nkuko babivuze nsanzwe nkorera muri asemaji muri jimbere ikaba ari ishirahamwe risanzwe rirongoye urwo runani rw'amashirahamwe yafashwe mu mugongo na Coopération Suisse kugira ngo ishobore gufasha mu guteza imbere imico n'akaranga mu gihugu cacu nk'uko iri kwirabikora no mu bindi bihugu. Rero yabivuze neza, yavuze ico nsanzwe nshinzwe mu bikorwa byo ngaha nivyo kuraba ingene umukenyezi, ngira muraza kunkosora w'umu artiste gushika ubu sindamenye ingene mubita mu Kirundi, yogerageza biciye muri ico gisata co novuga nti ca art gushobora kubigira nk'umwuga akabikora afise ubumenyi bukwiye co kimwe n'abagabo canke naho akabarenza, ariko kandi bikanamubera n'ibikorwa novuga nti bitunga urugo, bimutunga bigatunga umuryango. Murabizi neza ko ico gisata n'igisata novuga nti kiragoye ku mukenyezi w'umurundikazi, ndabesha inyuma hirya no hino usanga hariho ibintu novuga nti biraza kungora ama stereotype ingene babona ishusho baho umukenyezi w'umu artiste mu Burundi bivanye n'imico n'imigenzo twakuriyemwo. Ico rero kenshi kiratuma bamwe bacika intege kwijukira ivyo bikorwa kubera kumbure bumva ko batiyumva muri societe babayemwo, batiyumva badahawe agaciro n'abandi babanyi, abagabo canke abakenyezi mu kibana aho babaye. Hari aho bavuga ati nishira soni, hari aho bagira ati nindera arera amaboko zikugenda araririmba gusa, zikukina amasinema gusa. Muri kahise tuzi yuko umukenyezi yarakwiye ngo kwicara muhira agakora ibindi n'ibindi. Ikindi ugasanga novuga ntiyariroshe araja muri uwo mwuga, ugasanga hariho bimwe ibica dakora komengo sivyiwe. Ndatamba ngire gute mwahageze kuja mu bintu bisaba novuga nti ubuhinga, ugasanga bafise ubuhinga bubayabaye, ugasanga hariho ivyo bobo bashobora gukora, hariho n'ibindi umengo vyahebewe abagabo canke muri uco gisata. Ukazosanga nanone hashika igihe uwundi abigira nka profession ibimubeshejeho, wa mukenyezi akiri inyuma agasigara umengo ntaco bimufashije, ntiyobibamwo. Ari naco gituma iyo bitagufashije kubaho baca bagubwira nyene ko wagiye kureremba. Rero nkuko yari yabivuze, ico gisata co gushimikira cane ko kwiterambere ridakumira muri iki gisata c'imico n'akaranga baragishimikiye ko cane kugira ngo umukenyezi atera intambwe gusumba uko vyahora. Nukuvuga iki? Mu mugambi wa kuziko harategekanijwe ibikorwa twaramaze kuvugana n'amashirahamwe asanzwe awushira mu ngiro, gukora ibishoboka vyose kugira ngo mu biganiro n'ibikorwa dukora tubanze dusambure iryo shusho ritari ryiza riri ku mukenyezi yitwa ko ari umu artiste, tumuhe amahigwe angana n'umugabo kugira ashobore kurangura neza uwo mwuga wiwe. Hanyuma ikindi nuko mu bikorwa bisanzwe biragoye, ivyo ni ibintu vyavuye kuva kera, ntimwihute ni bukebuke.
mugabo bigenze neza umugambi mukawijukira mukawukora uko wari usanzwe n'umugambi by'ukuri je novuga nti narakengurutse gufata ikiringo kinini cyane bishobotse uri ku myaka 4 n'ivyashoboka woshitse no ku myaka 12 bigenze neza mukavyijukira. Ica kabiri hejuru y'ivyo bisanzwe ari intambamyi hariho ivyo kubigisha kuko kujamo ni kimwe kubimenya n'ikindi kuba de professionnel bakaja mu mahiganwa akiyumva kijukira iyo technology uno munsi turiko turagenderako ntidushobora kugenda uzi ko duza amaboko gatamba gusa cyangwa ukagira mu muhogo gusa mugabo mu mutwe mu bindi uko tujana nibihe ni vyiza ko natwe nk'abakenyezi baba artiste mwemera mukigishwa nivyabone vyaronka haboneka amahigwe kugira ngo mushobore gucika aba artiste babushitse. Muri uwo mugambi tuzoraba neza aho abakenyezi bashoboye gukorana n'aya mashira hamwe mu bisata bitandukanye aho uwo mwuga bagejeje mu kwibeshaho no mu kubeshaho imiryango n'igihugu. Tutibagiye yuko Ubusuwise bwafashe umugongo ico gisata buripfuza neza kubona uruhara rw'umukenyezi mu ndirimbo mu muziki mu mateatre bakina mu byo bandika mu nyandiko umukenyezi yerekana uruhara rwiwe mu gutsimbataza amahoro n'umubano mu gihugu. Ivyo bintu nibaza yuko turabifitiye novuga nti ubumenyi ariko turakeneye ko muvyerekana mubicishije mu muziki bimucishije mu byo musanzwe mukora. Rero mu byo mutegekanya nugusahiriza n'igihugu mukerekana ko atari gutamba no kureremba gusa mugabo mushobora kugira ico mutereye mu iterambere ry'igihugu biciye mu muziki biciye muri théâtre biciye mu cinema biciye mu kwandika mukerekana uruhara rwanyu koko. Rero umugambi murababona bari imbere yanyu muzobegera babatume ko muvugane umwe wese ashigikirwe mu gitegekanijwe ariko ntimuvyanke kuvyijukira. Murakoze. Rero duha akaryo ko twumvise ari amajambo akomeye cyane y'inkoramutima ikaduhe akanya waserukiye Festicab kugira ngo nawe atubwire imwe mu migambi bafise. Turagutezeyo. Mwiriwe mwese nkaba nitwa ku mazina Irankunda Gladys Doriane nkaba ndi directrice wa Festicab, le Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi. Twebwe nibaza yuko nkuko yaraheje kwivuga Madame Leonie niyo muco nkeka atari gwava mwibukana watsiko nari gwava ndamuha kugira ngo avuge vyinshi. Nibaza yuko atubwiye vyinshi cyane kubijanye no gufasha canke no kumva yuko dushobora guteza imbere abigeme n'abapfasoni mu byo dusanzwe dukora. Kenshi turazi yuko mu bintu vy'imico kama ivyo twara tubona kera twara tubona ari gutamba gusa mugabo ivyo dukora ni vyinshi cane bishobora gutuma umukenyezi ashobora gutera imbere na cane kumva yuko atobikora nk'ibintu bisanzwe mugabo kugera aho bishobora kugira ico yimuzaniye bikaba nk'akazi kari professionnel. Twebwe muri Festicab nkuko dusanzwe tubikora peut-être abatwegereye canke abatuzi turakunda cyane kubona yuko umukenyezi ashobora kuja imbere mu bikorwa byose ariko arakora kanatsinda no mu myaka isa n'itatu iheze ubushime bwinshi bwabonetse abakenyezi harabayeho ibice binini canke ibice byinshi by'abakenyezi gusumba uko abagabo nkeka baronse ubushime. Rero twebwe nka Festicab duhora dutegura ibikorwa turatunganya ibikorwa byo gushobora kwigisha abakenyezi bumva bashaka kuba abaprofessionnel mu bijanye na audiovisuel na cinema. Hanyuma Festicab ubundi isanzwe ikorera mu mice ibiri. Turategura le festival riga on a vu qu'il y a un festival isabukuru, voilà, merci.
turategura isabukuru ku mwaka hanyuma iryo sabukuru niho habamwo ivyo vy'amareresi hakabamwo no gutanga ubwo bushimwe mugabo muri iyo ndwi iyo sabukuru nyene harabaho kungurana ubumenyi hanyuma bakigisha ari abakobwa canke abadamu kenshi turakunda gufata pourcentage nini y'abadamu n'abakobwa kugira ngo bashobore kwiga kubijanye n'ibitandukanye mu gisata c'amareresi n'ingene bisanzwe bikogwa hanyuma ivyo biheze duhora tugira igihe cose turazunguruka uburundi bwose turamara iminsi 48 turi mu gihugu hagati kugira ngo ntibiboneke yuko dukorana nabi Bujumbura gusa muri capital mugabo turazunguruka igihugu cose tukaja mu ntara tukaja mu macommune hanyuma hakabaho kwerekana izo film canke ayo mareresi y'abakenyezi aba yabaye ya mbere cane ay'abarundi tukazerekana mu ntara mu macommune kugira ngo abantu bashe kumenya yuko umukenyezi arashobora kwiteza imbere biciye no mu gikorwa c'amareresi kenshi na kenshi nabo baba babikora aba bakoze ayo mareresi duhora tujana nabo tukajana nabo muri izo ntara kugira ngo bashobore kuganiriza abandi burya biraryoshe kubona wowe mwene ikintu ari kuraganiriza uwundi muntu abantu bahora bibaze yuko ari abantu bo hasi cyane mengo nta gaciro bafise bituma hagira urema ikindi kintu gishasha muri bo kugira ngo bashobore nabonyene gushobora gukora ikintu gishobora kubateza imbere rero ivyo vyose duhejeje ari kwerekana ayo mareresi ari kuganira nabo hari gihe dufata umwanya kugira ngo dushobore gukora amahugurwa turi kumwe nabone tukababwira hanyuma duhora nk'ubu ireresi yabaye ya mbere mu mwaka uheze yabaye ya mbere yatwaye agashimwe ka mbere gasumba ubundi bushimwe bwose muri festival ni umuntu yakoze wo mu ntara ruguru si je me trompe mengo ni Ngozi rero urumva yuko nabone baratanguye kuvyumva buke kandi uruhara runini muri iyo reresi gwagize umudamu urumva yuko ari ibintu vyiza kandi abantu bariko baratangura kuvyitabira nkuko rero nabandi bose babivuze ntimwitinye hari ukuntu bahora batubwira ngo hari ibintu byo gushira isoni ugasanga nk'uburi umukobwa ugira sinema urashira isoni cyangwa ugira théâtre kuko urumva hari igihe baguha gukina ibintu ukavuga ati bampaye gukina ibintu nshwana ntukana nikokomora canke ngiriki abantu bagaca bashaka kugufata muri irya shusho nyene na kenshi bijanye n'umuco wacu mu gihugu c'u Burundi mugabo nibaza yuko abantu bakwiye gutahura ko n'abakenyezi turafise uburenganzira bwo gushobora gukora ivyo abantu bibaza ko tudashobora gukora kugira ngo dushobore kuba aba professionnel nibaza yuko rero hanini ari ivyo murakoze komera mashini ukuri muvuze amajambo adasanzwe sinzi ko mu wowe bari ngaha hariho abari mu bisata bitandukanye twobaha akanya kugira ngo mugire icyo mubabajije kugira ngo bashobore kubaha umuco ntawafise ikibazo murakoze nitwa Nzeyimana Ange Cherissa nkaba ndi umumenyeshamakuru kuri BTV icambere turabashimiye cyane ku butumire bwanyu hariho byinshi cyane numviye ngaha kandi sikimazi kinini ikindi naco ndabashimiye kubateguye kino gikorwa igihe cose hari ikiganiro hagati y'abanyempano ni ikintu kiza kigira ico kimaze kikanungura ubumenyi abatari bake ku ruhande rwanje byinshi numviye hano kuva ngishika hariho byinshi bimfashije canke hariho byinshi bimpaye icyizere yuko umukenyezi artiste muri rusangi abartiste b'abakenyezi bagiye gushika ahandi hantu novuga ngo bagire ico bamaze mu iterambere canke bagire uruhara mu iterambere ry'igihugu cacu twakuze twumva yuko abakenyezi hariho limite bafise canke hariho akarimbi hariho bimwe bashoboye hariho ibindi badashoboye ndetse no mu gisata c'imico kama urafise impano Imana araguhezagira guha ingabirano ugaca usanga bamwe n'abari anye
ntibakwizera urafise impano ku ruhande rwawe biba bigoye yuko ugira inkomezi zo kuvuga ati reka mbandanye reka nshikame ivyo mfise canke ivy'Imana yampezagije bizofasha abandi rero ndabashimiye cyane kubona mwiyumvire kino gikorwa ndazi neza yuko uno musi kibaye ejo hirya ejo kikaba kizogira ico gihinduye cyane ku artiste b'abakenyezi ku ruhande rwanje nk'umenyesha amakuru natwe ubwacu ivyo dukora baratugwanya bamwe bamwe kubera turabakenyezi baratubwira ibintu mukora ibi na biriya muriko ntaco bimaze muri kina kiriya bakatwita amazina agiye atandukanye biba bigoye yuko wowe ugumana inguvu canke ugumana inkomezi zo kubandanya ukora kubera abaguca intege ni benshi kubera twakuze twumva ngo uri umukenyezi ntaco ushoboye rero turabashimiye cyane mugabo hari utubazo tumwe nagendagira ku ruhande rwa VAB mwatubwiye byinshi mugiye gukora cyane cyane ku bakenyezi b'abartiste ikibazo ca mbere fise ni gute mugiye gushigikira abo artiste b'abakenyezi mwavuze yuko hariho kuririmba mbega akabazo nifise ni ku bakenyezi gusa canke ni abaririmbyi muri rusangi hama ikindi kibazo hariho abakenyezi baririmba twe turabamenyesha amakuru hariho abacapa hariho abatamba hariho impano zigiye zitandukanye b'abakenyezi mbega nabo mugiye kubafasha iki iruhande yuko mwavuze yuko mugiye gufasha abaririmbyi kuko mwavuze ko hariho abashaka gusohora indirimbo repetition ibiki hariho byinshi cyane bigiye bitandukanye mugiye kubafasha ikindi kibazo mfise ni ku kintu mwavuze yuko mugiye kugira amakoraniro agiye atandukanye mu gushigikirana canke mu kwigishanya nimba nihenze ku baririmbyi sinzi ko ngaha baba bahari mugabo hariho abaririmbyi benshi menyereye b'abakenyezi dufise ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hariho benshi ntabona nabo mwoba mwarabatumiye kugira ngo bahabe ikindi naco mbega nabo muri ivyo biganiro muzobahamagara bahashike nimba uno musi batoba bahashitse nabo muzohamagara bahashike kugira ngo izo nyigisho bazakire kuko uno musi aba artiste bariko barakora mugabo ugasanga ya majambo avugwa hariya na hariya biragorana cyane ukuntu usanga wogira inguvu zo kubandanya hariho ababibandanya mugabo kubera yuko hariho amajambo avugwa amwe n'ariya anya ugaca usanga babibandanya nabo ubwabo mu mutwe baramaze kuvyumvamo ko ntibashoboye hariho ivyo badakora nabirya babikoze bacavuga ati yo urya muntu vraiment yarengeje aho yategerezwa gushika rero hanini mpagaze kuri izo nyigisho canke ivyo biganiro muzogirana kuko ndazi umwana umuco afise ari ngaha nanje ndumenyesha amakuru hari umuririmbyi tugaterana intege tukigishanya hakiye gukorwa ukuntu ari bazo dufise mukatwishura ari inyigisho muduha mukaziduha bizogira ikintu kinini cyane bitereye mu iterambere ry'igihugu cyacu ego rero intererano mukaba muyirangije mubaza ibibazo bitatu ikibazo ca mbere mwabajije yuko muri uwo mugambi tuzoshigikira abakenyezi b'abaririmbyi bonyene cyangwa tuzoshigikira abaririmbyi muri rusangi muri uwo mugambi tuzoshigikira abaririmbyi muri rusangi ariko tugatera intege cyane abakenyezi guhurumbira uwo mugambi ndabahaye nk'akarorero nk'iyo duhamagara nk'abaza muri iryo karihirizwa ry'ubwenge akenshi tubona haza abantu b'abashingantahe abantu b'abagabo tukanagira n'ico kibazo nico gituma rero uno munsi twashikirije uko uwo mugambi wifashe umugabo cyane cyane duhengamira ku ruhande rw'abakenyezi twarigeze no kugira akantu kameze nk'utubazo dukeyi turaduha abari bitavye bumva bahara abashinga ntahe tutsimbe hari ico mwo tumenya cyo bakibuza nk'abakenyezi kwitaba ibi nk'aya makaririzwa y'ubwenge kuko baba bayakeneye bwa batera imbere mu mwuga wabo yego batwaruje inyishu zitandukanye mugurumva zavugwa n'abashinga ntahe saba kenyezi nyene bazitwibwiriye rero birategekanijwe bwabungira ngo ujejwe bya genre iwacu naza kucishura neza yuko tuzobanza kumenya hariho umugambi wo kurondera tukabanza kumenya igituma abakenyezi bitabira ibi bikorwa byo muri batavyitabira ku bwinshi yabivuze mu ijambo yashikirije ati
n'umwuga utoroshe ku mukenyezi kuko ucumenga hariho ivyo yataye muhira akaguma aririmba akaguma kina amasinema agira gute mbega coba ari cyo conyene mbe nta kandi kantu koba kari inyuma koba kagize gute rero tumaze kumenya igituma batabyitabira ku bwinshi niho tuzoca tumenya neza na neza ico umuntu yofasha kugira ngo baze ku bwinshi ariko mu ijambo rimwe ibikorwa dufise ngaha anye bitumiwemwo bose mugabo cyane cyane tugahimiriza abakenyezi kuko abantu b'abahungu bo bumenga abaririmbyi b'abahungu fatiye ku baririmbyi twe turi mu baririmbyi basanzwe bameze nk'abavyitabira ku bwinshi gusumba abandi ngira ngo expert Jean haraza kunyunganira hanyuma icya kabiri mwabajije muti mbega abandi banyempano bo gute kumenga mushimike ku baririmbyi mu bisanzwe visage artistique du Burundi nkuko tuvyumva si umuziki wonyene nabo banyempano bose mudondaguye abacafyi n'amasinema ariko uno munsi iki kiganiro twagitunganije ku izina ry'uwo mugambi wa Kuziko ni programme d'appui à la culture rero muri uwo mugambi twagiye turagabangana ivyo bikorwa uko bivanye nico twakiriye twebwe bizaje du Burundi muri uwo mugambi dukora umuziki ariko inyuma y'uwo tutari muri uyu mugambi visage artistique du Burundi ishigikira abo bandi banyempano bose mu bindi bikorwa isanzwe ikora ariko muri uwo mugambi ushigikiwe na coopération suisse igihugu cy'u Suisse turiko dukorana n'abaririmbyi muri visage artistique du Burundi ariko nk'abandi banyempano batwituye turabafasha mu zindi programme bisanzwe ikora mugabo atari muri iyi programme muri projet d'appui à la culture ubugira gatatu mwagize muti mwavuze muti mbeko tuzi ko abaririmbyi kazi nimba no bita gutyo canka abandi banyempana ari benshi nkaba ntababonye ngaha ariko mwagize uti mbega ubutumire bwarabashikiriye twaragerageje gutumira uko dushoboye turashira ku mbuga ngurukana bumenyi bwacu turashira ku mbuga ngurukanya bumenyi zitandukanye nkico murakoze ukitubarira nikindi narusha twibaza nyene dutimbira ko bataje ku bwinshi no twaye tuvyiteze hari umuntu agira ati abakunzi ni hahera mu mubindi ngira abafatiriwe hirya no hino ariko ibyikorwa dukora muri uwo mugambi baramaze kubimenya batari bake nk'akarorero mfate nko hari umuririmbyi Meili twarigeze kumutumira araza ngaha no gushikiriza ikiganiro muri uyu mugambi nyene wa Kuziko hariho umuririmbyi Bernice abatari bake turamaze guhurira mu bindi bikorwa bigomba gusa nibi yaba amapanele hari ibiganiro dutegura kuri radio Kazoza bakaza bakanatubwira mbere n'intambamyi ni naho tumaze gukura ibintu byinshi bisa nibitwereka intambamyi abakenyezi bahura nazo muri iyi myuga y'uba artiste rero uno musi ari abatari ngaha ariko duhora duhurira mu bindi bikorwa bitandukanye hari gihe barabagira bati nk'ibi bikorwa bibaye muri weekend twegereje weekend akazi kabo kenshi kaboneka muri weekend ugasanga nk'ubaka bafatiriwe ukundi ariko dusha twibaza ariko nayo ubundi tuba twabatumiye kandi turakorana nabo mu bindi bikorwa duhora tubabona batwitaba yego murakoze Je nitwa Godelive Nahigombe bakaba banyita Makarena ndi mu baririmbyi kazi bakuze nukuri
mfashe ijambo kugira nshime cyane ibyo bintu byo kuba mwariyumviriye izi ntambamyi z'ukuntu umukenyezi w'umurundikazi aboneka cyane cyane ari mu mwuga wo kuririmba. Baraduhaye amazina menshi cyane, murabizi uyu mubyeyi yabivuze, byaratubabaje biraduca intege, mugabo inyishu yabyo si ugucika intege, inyishu yabyo ni gukora neza, ahubwo ukabereka ibiri contraire, bijye bibi defo bakuvuga ko bereke ko atari byo urimo ku bikorwa byawe no ku nyifato yawe. Nako kajambo nagomba kubaha igisubizo, kuko nabiciyemo nkavuga nti mbega ibi bintu no bivamo gute. Narahejeje nanjye ndabona ukuntu ndabikika, ndakora nongera nifata neza. Sinzi ukunda abandi babigenjeje, rumva nivugiye iby'iwanje, ariko byarabaye intambamyi cyane ku buryo ubuzi nagiye ndakoramwo bagiye babunkuramwo kubera ndi umuririmbyi, bakanamana kubera ndi umuririmbyi, byonyine kubera nitwa umuririmbyi, ngo arara mu kabari, uko umugabo amanura icupa nawe niko amanuririmba. Ibyo byose nabyo babonye karagaciyemo, mugabo urumva nagomba ndabahe version de fait yuko nanjye nabiciyemo. Ikindi kintu nashaka ko turabira ni abaririmbyi cyangwa aba artiste bandi bakuze. Genda kuze de mu bakuze, sindiko ndivugira kuko jewe ndafise umuryango, urashobora kunkurikirana, urashobora kuraba ibyo nkeneye. Muga hari abaririmbyi cyangwa aba artiste baba bakenye uwo mwuga wabo utashoboye guteza imbere ngo bagire ico bimariye mu buzima. Ugasanga umuririmbyi kubera kubura akazi, iyo dukuze bacha badukura mu buzi bwose, ngo yarashaje, nakiryohera abantu kandi ntibaguteste ngo barabe ngene ukora. Nagoma ndabaha akarorero umuririmbyi yarayapfuye yitwa Saidi Braza. Bose novuga ko yabuze akazi, mugabo byarabayemwe n'ibyo kubura akazi, ukuze bacha batangura kugukura mu buzi. Ako kantu mwoka turabira, ikintu mwokagira ko simvuze ngo mutange inyishu, mugabo mwoka turabira, sibyo? Ukaturabira abantu bakuze, eske mbega tuzobakaze gute, tuzobankadre gute? Kuko imyaka ntiba ikijanye n'umwuga bakora. Dimwe niba bakiri accepte kuri marché, mugabo uragerageza, iyo ufise talent uragerageza ukinanata urahanyanyaza ukaraba ko woshika kure. Umugabo imyaka nayo ni gukundira. Rero iyo bijanye n'ubukene, haro nabicwa n'ubukene bagapfa kandi bagifise iyo tala. Nako kantu nataka muzoturabire, muzotwigire, ntidutegetse mugabo turasaba. Ego murakoze, hanyuma turabashimiye gose kuko ibi ni ibintu biteza imbere igihugu. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nanje nitwa Ines Nishimwe, nitwa Ines Nishimwe, nkaba ndi umwe mu bakurikiranye inyigisho zatunganijwe na Visage Artistique du Burundi, Théorie de la musique. Nkaba naryohewe cyane ku bwa kino kiganiro, aho nashoboye kuhamenyera byinshi. Naramenye ibya VAB, muga nahora mbona imbere mag ku ma réseaux sociaux, sintahure bakora ibijanye n'ibiki, ariko biciye mu byo mwadusiguriye nashoboye kuhatahurira byinshi. Festicab namwe numvise ibyo mukora, ariko nagize ikibazo, numvise muvuga ko mutunganya amahiganwa y'amareresi n'ibindi. Nashaka kumenya mbega kugira abantu baje muri ayo mahiganwa y'amareresi musabiki, ni bande bayajamwo? Hajamwe basanzwe bakora muri Festicab canke mutunganya n'abandi bantu bose basanzwe? Murakoze. Canke iryo sabukuru twebwe hanini Festicab ihari kugira ngo abantu barakunda, nibazi ko ari igihe abantu bakunda kubyitiranya
sinzi ko hava bafasha kuronka amajambo yo mu kirundi kugira ngo nshobore kubivuga amaterme ari technique arashobora kugorana gatoya. Festicab turi muri promotion ntituri muri production. Festicab ntikora amafilm ariko Festicab yakira amafilm hanyuma ikamenyekanisha ayo mafilm kugira ngo ashobore gushika ahantu kure hashoboka. muri iyo sabukuru dutegura nta muntu n'umwe akumiriwe. Hariho imice itandukanye, hariho kategori nationale, donc izo ngaha mu Burundi hariho n'iziva mu mahanga. Hanyuma izo mu Burundi turakira ama long métrage, amareresi maremare n'amareresi magufi, ama court métrage n'amareresi ama documentaire. Sinzi ngene bavuga documentaire mu Kirundi. Ireresi mbarankuru ari mu Burundi tuvyakira uko nyene nabo mu mahanga baraturungikira. Hanyuma hariho abasanzwe bahari muri Festicab duhora dutegura canke duhora duhamagara aba expert babifitiye ubumenyi tukabaha ayo mafilme mwa mwaturungikiye. Twege aba muri Festicab turakira gusa ivyo mwa mwaduhaye, hanyuma duheje kwakira tukaca tubiha abahinga ataco bafana na kimwe na Festicab, tukabaha ayo mareresi bakagenda bakicara bakayaraba. Twakiriye amareresi 500, bisigura ko ayo mareresi 500 yose bategerezwa kwicara barabe imwe, hanyuma bahejeje kuziraba bagaca bazituzanira bakatubarira izi tubona ko arizo zoja mwihiganwa, tugaca twakira izo baduhaye kuko bo burumva ari bo bahinga bivyo vyose. Urumva nta muntu n'umwe akumiriwe. Abarundi barazizana n'abanyamahanga nabone barazizana kuko Festicab ntidukora twenyene, dusanzwe dufise n'andi masabukuru yo mu bindi bihugu nabone urumva duhora tubarungikira amareresi y'abarundi. Nk'ubu hariho ireresi yabaye ya mbere mu mwaka uheze imaze kuronka ubushimwe bugera kuri 3, ronsa agashimwe mu Burundi, ronka agashimwe muri Mashariki Film Festival mu Rwanda, ironka agashimwe muri Zanzibar Film Festival muri Tanzania, aheruka kuja muri Misiri, muri Egypte. Iyo filme nyene urumva ni filme imwe imara iminota 3 nimba atari 2 si je me trompe pas. Iriko izoja muri Egypte muri avril, hanyuma muri mai ikija muri Canada. Urumva iyo tubonye ari amareresi meza turahimiriza abantu baba bakoze ayo mareresi kugira ngo nabone bashobore kuzitwara canke twebwe ubwacu wayikoze abitwemereye tugashobora kuzitanga mu bindi bihugu. Rero urumva nta numwe akumiriwe, ufise ireresi yawe wakoze urayizana. Sinzi yuko nk'abamaze kuraba ku buhinga ngurukana bumenyi bwa Festicab ari ku mapaje yacu yose, Facebook, Instagram, Twitter na website yacu twamaze gushiraho amatariki ya iryo sabukuru y'uyu mwaka, amatariki izotangurira n'amafilme twatanguye tuzotangura kuyakira ejo niho tuzokugurura amareresi ya mbere bamaze kuturungikira. Rero urumva bashaka kuzana amareresi yabo nkuko n'abakenyezi nyene mwese muratumiwe kugira ngo mushobore kuzizana. Ego ubundi ku mwaka Festicab ibifise icivugo iba ifise, ariko ntiduhora tubuza umuntu kuzana ireresi iyo ariyo yose. Ushoboye kuzana ireresi ijanye n'icivugo tuba twagize tant mieux, kuko ubufise amahigwe menshi gusumba baba bazanye izo peut-être zivuga ibindi. Mugabo kubera turaba ku bintu vyinshi urashobora kuba pardon wakoze kuyijanye n'icivugo mugabo tugasanga production ntimeze neza, son ntimeze neza, translating ukuntu ugasanga nyene harimo ibintu technique bitameze neza. Iyo urumva ko biba bigoye. Rero tumaze kuzishikiriza bajya basanzwe babikora bo baca bamenya abahinga bavyo, bo baca bamenya ingene bashobora kutubwira ati izi
niyo mareresi twatoye kugira ngo ashobore kuja mu mahiganwa ego. Murakoze kumpa ijambo. Nanje nitwa Sandrine Nezerwe, nkaba ndi umupolisi, nkaba ndi ntwaza ngabo. Ucyambere nagomba kuvuga ndakengurutse, ndashimye cyane kuba nashoboye gutumirwa hano. Ahanini ijambo nagira mvuge, sinenzi yuko nza gufata ijambo mu bisanzwe, numvise no gufata ijambo kugira ngo ntange iciyumviro kandi ciza, iciyumviro cyo gutera intege. Nagomba ntera intege abaririmbyi b'abadamu. Muri ko gutanga intege nari ngomba gutangaga témoignage gatoyi. Kubura umufasoni ukaburi ntwaza ngabo muri iki gihugu cy'u Burundi, nibaza yuko atariko vyamye. Nibaza ko atariko vyamye kera bije ubu. Rero numvise uwo mwuga nawo w'abadamu b'abaririmbyi ni ibintu biriko biraza ubu, kandi hariho benshi babirimwo, mugu ugasanga baratinya, ugasanga ntibariko baravyumva. Natwebwe umwuga turimo twawinjiyemo uko nyene, dutinya tutavyumva, umengo mbebasha abantu bazotuvuga gute, abantu bazoturaba gute. Mugabo ubu unye aho tugeze ntamwe turiko bimeze neza, kandi abantu baradushima, igihugu kiradushima, kavuga giti abadamu b'intwaza ngabo ni vyiza cyane. Mfatiye ku byo mugenzanje avuze ngaha, nabo nyene kiriya gihe kera bakiririmba ntivyari vyoroshe, bababona ukundi, babona ko bidashoboka. Natwebwe kwari uko nyene, twinjira wamengo ntibishoboka, ntitwumva umudamu w'intwaza ngabo, umudamu w'umupolisi agiye gukora iki, azokora iki, bizoshoboka. Mugabo vyarafashije cyane, bifasha mu madomene atandukanye, n'abari nyuma yacu ugasanga baravyiyumvamwo, bakavuga ati reka nanje ngende kuko mbona naka. Nkatera rero intege abadamu b'abaririmbyi bari ngaha, abigeme b'abaririmbyi bari ngaha, bo bakiri mu ntango, babona umengo ntibishoboka, barabira akarorero kuri bakuru babo bari ngaha. Murumva ko badushingiye intare, bakavuga yuko bobo igihe cyabo ko bitashoboka, bitari bimeze neza. Mugira n'Imana murafise vabe n'aba bandi bafashanya. Nkavuga nti rero ikintu cyose ari intango, kandi ikintu cyose gisaba yuko wiyemera, hamukemeza abandi. Wiyemeye wewe, wiyemeye ukavyumva ko wobikora, n'abandi bakubona bazokwemera. Ego, kuko kenshi abadamu usanga tuja mu bintu utinya, nkuko abandi bose babivuze, ugasanga uratinya. Vabiri ngaha ku bwanyu, murumva ko bagiye gushiraho na studio kugira muzoze muraza gusohora indirimbo ngaha, murumva yuko vyoroshe. Nibaza ko kuri ba Makarena atariko vyari bimeze, ayo ma studio mumva ntiyarariyo. Rero numva ndabishimye cyane, numvise no vuga ko yanumvise bisa bifitanye isano, kuko natwebwe tukija muri uwo muga ntivyari vyoroshe, mugu biroroshe. Tugeze ku ntambwe ikomeye, kandi n'abari nyuma yacu nuko bagiye barabona ko twinjiye kandi ko bishoboka. Nivyo nagomba kuvuga, cyo nagomba guhereza ko nagomba kubakeza. Genda umuntu mu madomene yose ngiyemo nkunda kuraba ntimbe umufasoni afise icicari kihe. Numvise mpimbawe cyane mbonye ngaha imbere bimeze gutyo, mbonye arabadamu ariko baratuyagira. Numva umengo umuziki w'u Burundi hari ahantu ugeze, hari intambwe uri kurashikako, ko dushobora kuba dufise abadamu imbere yacu bariko baratuyagira, batubwira umuziki, batubwira ingene bimeze. Nkibaza yuko nkuko abandi babivuze yuko mu bikorwa mukora mutagumi Bujumbura gusa, ko na hariya mu misozi mujayo, ko naho nyene hari amatala, hari abamama bafise amatala kandi meza, duhora kuba tubabona mu minsi mikuru y'igihugu. Abamama bafise amatala baririmba, ugasanga gusa babuza ayo instrument kugira ngo babityorore babiryoshe. Nibaza ko navyo nyine ko muzobikorera ko abamama mukabashikira kandi bikagenda neza. Muri 2023 tugezemwo, je namambwira abantu nta mwuga w'umugabo, nta mwuga w'umugore. Ufa kubona ko ari umwuga ugukiza, ari umwuga uguteza imbere, uteza imbere wewe ubwawe, ugateza imbere umuryango, ugateza imbere igihugu.
nayo majambo nagomba kuvuga murakoze. Dusabe abaserukiye ama organisation atandukanye kugira ngo bagire akajambo kanyuma bashikirije kugira ngo turangize tuje mu bindi kwera hari ibindi bigira bikurikire inyuma y'ibi. Reka duhere ku waserukiye asemaje. Numva umenga nta majambo menshi novuga yo guheraheza uretse kubashimira kuba mwitabiriye rino huriro ryatumwe ko na VAB kandi nabo nyene tubatera intege ku bikorwa bariko barakora bidasanzwe, ariko kandi ntera intege umukenyezi wese canke umukobwa yo bari hano w'umuririmbyi mukenewe muri vyinshi, kuko twavuze yuko mubo dukorana harimwo abari mu mareresi, hariho abari mu vyese, hariho abanditsi, hariho n'abari mu bushakashatsi. Mugabo mwebwe murakenewe kubera ko bariya bakoze filme itagira umuziki umeze neza icipfa. Naho wowe ufise script imeze neza gute, image ukaba wayifashe neza gute, na son imeze neza gute, ugasanga wihenze ku muziki byose biba bipfuye. Filme irahindura insiguro yayo. Mu bakina ivyese uwo muziki barawukeneye. Rero urumva ko mufise igikorwa gihambaye. Courage ni mukore, imbere ni heza. VAB irahari kugira ngo ibafashe, ibashigikire, ibigishe, ibafate ukuboko babashikane aho abandi kumbure bakuru banyu bataronse ubafasha, mwebwe murafise ubafasha. Rero ibikorwa byabo mu vyitabire, babatumiye mu bitabire, inyigisho zabo muzikurikirane. Ndizera ntakekeranya yuko abari nyuma yanyu bazobarabira kwa karorero kandi mugashobora kwibeshaho, kubeshaho imiryango yanyu no gutanga akarorero keza kuri batoyi banyu bariko barakura inyuma yanyu. Murakoze. Murakoze cyane. Reka duhe n'uwa Festika bagira icyo avuze. Nkuko nawe nabivuze ni kubashimira ubwa mbere abakolege, ibiro vyanje birarabana n'ivy'iwabo n'abakolege banje. Rero nagomba ndabashimire cyane kubona bashoye kutwiyumvira ko cyane cyane ubwa mbere na mbere nk'abakenyezi, hama n'abakenyezi bakora umuziki. Nkuko yarabivuze, film ntishobora kuryoha tudafise umuziki umeze neza muri iyo film. Rero ijambo ryonyene numva nshobora kubabwira abakenyezi canke ndabonamwe n'abakobwa, donc bakiri bato, il faut oser. Biradusaba kubahuka kugira ngo dushobore gushika aho tugomba gushika. Kenshi usanga dufise ubwoba, mugabo ugasanga ubwo bwoba bukubujije gukora ico warutegerezwa gukora. Rero hariho ijambo nasomye mu gitabo canditswe batwara mu pastor yitwa Miles Monroe. Hari ahantu havuga ngo iyo utazi ico ushaka, exactement, iyo utazi ico ushaka, kuba exploité canke gukoreshwa nabi biri inevitable. Rero il faut oser, hanyuma vyose ndi sûr ko bizogenda neza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ndabaciriyemo kuko twari ko dutera tugenda duheza, mugabo ikintu kimwe nari nase kugenda ntavuze, arabiciye ko gatoya Gladys, ariko aravuga ati iyo utabuze ico uriko urarondera. Uyu mumama Makarena yavuze ikintu gikomeye, ati none uwo mwuga utazontunga mu busaza woba ari umwuga gute? Aravuga ati n'ubukene. Ikibazo c'ubukene sinocicarako, n'amahirwe twagize kugira ngo abo baririmbyi, abagabo n'abakenyezi, cane cane abakenyezi, ko bumvise ko ico kibazo bagifise, uwo mugambi ko waje ukaza ku gihe kirekire. Numva umengo ni vyiza ko basokorora ivyo bibazo, bakaraba ngene bakorana n'umugambi, ibibazo bimwe bimwe bigakemurwa. Ikintu nagomba kuvuga kijanye no gukura, ni kubera kuva kera tukibaho tuzi yuko aba artiste n'abantu biryohera bavyita ibintu di folklore. Rero nutugene wakoze nico nyene utugenegene mu bisanzwe nukuri tutarahindura ico kintu muri perception yacu kwa rutugenegene nta kintu kizovamo,
kubihindura ni ugukoresha ubwo buhinga mufise mu gusohora ibindi atari utugenegene kubera urinze ugiye hajya ugira uti ndyosha akagenegene ugenda wisize ukagenda ugororotse ukabuka akagenegene nyene mugabo mu gihe muri fond muri message utanga mu butumwa utanga bugirira ikimazi umurundi canke umurundi kazi wari we wese igihugu ugatanga intererano yawe à travers ubicishije muco usanzwe uri kurakora nta numwe atazogukenera kugira ucishe muri ivyo biza kuba folklore bikaryoha mugabo bikagiramwo ico uvuze n'ico utanze n'intererano yawe mu gihugu urumva tugikeneye ko kiba vecteur de message mugabo mais aussi de développement ntidutegerezwa kuvyina no gutamba cyane no kugira iki kugira dutwenge canke tunezerwe n'ingene umuntu aremye dutegerezwa kumva ko ari ikintu dushobora gucishamwe ubutuma buteza imbere igihugu ari naco gituma nagira mpeze ntera kamo aba badukuriye mu ba artiste nukuri turafise ingorane muri aya mashira hamwe ariko arondera guteza imbere umukenyezi w'umu artiste co kimwe n'abagabo erega barababura nka jewe mfise ivyo nkeneye gushikako kugira ngo tuduze igitigiri c'abakenyezi kandi bari professionnel kandi baba artiste kandi bubashwe kandi bashobora kuvaho bakaja kwerekana ubuhinga bwabo hanze tugaca tubakena ugasivya igikorwa kimwe kubera warose babiri ugasubira ikindi kubera warose batatu ndabasabe mwaje muri bake mugabo umwe wese yihe ihangiro ryo kurondera n'imiburiburi 200 camugwiza uko mungana tuzosubira gukorana nk'abakenyezi mushikijana na 100 turabibasavye murabiza baririmbye aho bari n'umugambo uje gushigikira abagabo n'abakenyezi b'abaririmbye uwabimenye ntibiherera aha ababwire ko hariho abakora ivy'umuziki abakora abafasha ibyo gusoma n'amahiganwa yo kwandika no gusoma abakora ibijanye n'amateatre amapièce abakora ibijanye n'ibindi byose n'ababarabira ingene ivyo bintu biri do qualité relax turakorana n'abandi bo muri université babifitiye ubuhinga bwo kubihingura bakabona ko ivyo bintu ari bizima rero nakamo narimvuga nti igihe uzobuzi ko ufise ikintu wakoze gifise akamaro gifise ico kirimwe indani naho wokura bazokwama bakurondera kugira ushikirize ubwo butumwa buteza imbere igihugu gusumba ko bazokuraba ko wavuse nuko wakenye nuko wambaye deshire rero tubitahure gutya tuve muri ivyo vya folklore tuje muri terambere tubikore nk'ikintu giterera mu iterambere murakoze sozere biragoye gusakura nk'ico umuntu avuga hatanzwe impanuro nyinshi nziza ibyo bagiye baraterera n'abatumire bacu aba bari muri iyo myuga byatwubatse twese rero ahanini no gukwenguruka cyane impanuro zitanzwe zakwiye ico nohereza ko nico Madame Leona ciye avuga nico cyo kubasaba yuko mwohurumbira umugambi mukaza tukavugana mukaza mukaturaba mukaraba umugambi kuziko wose mucarimwo mukanadutangira ubutumwa aho tutazoshobora gushika iki kiganiro nigerera ngaha turagisha ku mbuga ngurukana bumenyi kikamenywa n'abatari bake abatashoboye kuvyumvira ngaha bakavyumva mugari ryo nazo nyene zizindwa izo mbuga ngurukana bumenyi ariko inkuru yibariwe n'uwahabaye nawe akakubwira ati nari byumviye ko ari ukunuku nuko biraheza bigafasha bikamenywa na benshi rero akajambo gato nohereza ko tumaze imisi twumve mu ndirimbo mu majambo avugwa n'abategetsi ayavugwa hirya no hino bavuga ngo umukenyezi arashoboye ico nosaba rero nuko iyo jambo ahi wacu muri domaine artistique ritoba slogan gusa nibe slogan gusa ngo tuvuga ngo arashoboye ariko tubishire mu ngiro vy'ukuri koko twerekane ko dushoboye udukurira mu muziki yabivuze Makarena ati ikigwanisho nakoresheje cabaye ico kwerekana ko ivyo bamvuga ko atari byo ariko ngo banerekana ibitandukanye rero twahawe na témoignage n'undi muntu atari mu artiste avuga ati batoyi bare abakuru bari imbere nibo baheza bakerekana ubu bagahamagara abandi bivanye ngere bo bigenjeje rero tumenye ko turi redevable ku bantu bamwe bari nyuma yacu batwitegereza avuga ati ndabona nakahashitse nanje nzoheza niyugurure ntanze akaroro gatoyi turafise nabivuze kare ari tuvise umuntu herekeza abaririmbyi bakamwitura akabafasha
baratubwira bati nahora ntinya kugura umunwa ngo ndirimbe muga kuva aho tumaze kuvuganira ndumvise ko ngize intege zo kuririmba umva rero umwe wese hari gihe ubu wiyugaranye muga uravye uwundi ugaheza ukabora ugagira intege ukabona ko nawe wobandanya rero turabakengurukiye cyane tutabicishije ayandi majambo twavuze yuko igikurikira inyuma ya kino kiganiro ari ukwiginana tugahakanya abaririmbyi kazi cyane cyane bakatwereka ibyo bashoboye ibyo baranguye twari twifuza rero dutya duhera kuri Madame Makarena aducurarangira umurya w'igitari aterere no mu gahogo duheze abari nyuma yiwe n'abandi bazora bakino kiganiro bibatera intege ariko imbere yuko ivyo tubibandanya nagomba ndabasabe mu kurangiza ikiganiro twibuke umuririmbyi wacu twabuze tutanse Saidi Braza duhaguruke dufate umunota umwe tumwibuke duce tubandanya na programme ikurikira. Hamwe
ego dusasagaza amahoro mu gihugu cyacu murazi ko tuyakeneye cyane cyane twebwe abakenyezi. Amahoro niwo mugongo uheka ibibondo, amahoro niyo nkongoro ihembura umubyeyi, amahoro nigo ruhimbi ruhimbara ivyasi, niyo kavuna musase turayanyotewe twagiye. Amahoro akenewe na bose, tuyabungabungire hamwe hamwe twese. Amahoro akenewe na bose, tuyabungabungire hamwe. Amahoro niryo tunga risumba yose. Yeah, yeah. Wo 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 amahoro. Oh. Tan 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 tan. Amashi yanyu rero. Tugwanire barunda gateka kazina muntu, gukumirana tubigira indahiro mu Burundi, amacakubiri tuyagwanya teshwe yomoke, dusubire gusangira duhariranire. Amahoro niyo buraro niyo buramuko, buri muntu yishire yizane mu Burundi. Amahoro niyo buraro niyo buramuko, buri muntu yishire yizane mu Burundi. Uye amahoro akenewe na bose, tuyabungabungire hamwe. Amahoro akenewe na bose, tuyabungabungire hamwe. Amahoro niryo tunga risumba yose. Yeah, yeah. Wo 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 amahoro. Aha dufise benshi bakeneye kugira ico baberetse bivanye n'ibyo basanzwe bakoramwo. Hariho umuntu umusore ari ngaha yipfuza kubakeza gukeza abakenyezi. Mushobora kumfasha tukumva ingene bigenda. Mama wamvyaye uri mwiza, mama wandeze wagize neza, ndagukunda sinkubesha sinzohesha. Okay, twajanye ego cyane tubwire mama ko ari mwiza cyane ko nta wundi muntu afise ubwiza busumba bwa mama yamvyaye cyangwa yakuvyaye. Aba mama mwubahwe cyane. Oniva dusubire. Mama wamvyaye uri mwiza, mama wandeze wagize neza, ndagukunda sinkubesha sinzohesha. Mukenyezi uri umuntu mwiza cyane, waba wewe nkumi uriko witegurira kuzoja mwibanga ry'abavyeyi, yaba wewe muvyeyi wamaze gushika mwibanga ryo kwibungenga ukibaruka ukarera, uri umuntu mwiza cyane. Ariko hariho akabazo ndakwibariza.
umukenyezi mwiza ninde? Umukenyezi mwiza ni umuntu yamana akamwemwe kandi azi guha ihangiro ryiza ibintu by'ubuzima. Umukenyezi mwiza ni umuntu azi icyo akora, ni umuntu azi akazi ajejwe akagakora neza cyane. Umukenyezi mwiza ni uzi gufata neza umugabo wiwe cyangwa umukunzi wiwe. Umukenyezi mwiza arorosha ubuzima kandi arorosha ubuzima kugira ngo babane neza n'umugabo wiwe. Umukenyezi mwiza yamashwangamutse yiyumvira gishasha coshimisha umuryango wiwe canke abagenzi biwe. Are twagiye mama we, mama wamvyaye uri mwiza, mama wandeze wagize neza, ndagukunda ndagukunda sinkubesha sinzohesha. Shimire cyane uno muntu avuze gitari neza cyane. Nanjye nayiko ndabayagira, nitwa Edouard Nibaruta, mu muziki naho nitwa Rutare. Juste, il n'y a pas nécessité de faire accompagnement, mais laisse-moi vous partager ce petit message qui dit: moi, femme, je suis capable de vivre libre comme l'homme, de m'instruire, de réussir et de concourir au progrès du monde. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, il les créa. Cela veut dire que l'homme et la femme sont égaux, un droit et une dignité. Moi femme, je suis capable de vivre libre comme l'homme, de m'instruire, de réussir et de concourir au progrès du monde. Femme africaine, longtemps soumise, c'est ton temps pour discerner que tous mes droits sont à ma portée et c'est mon temps d'en profiter sans se lasser. Moi femme, je suis capable de vivre libre comme l'homme, de m'instruire, de réussir et de concourir au progrès du monde. Ok, femme capable. Merci beaucoup, ces mots-là, c'est pour toi. Si tu es chanteur, si tu es musicienne, compositrice ou voilà, chanteuse, venez, les mots c'est pour toi, Merci beaucoup. Je suis public speaker Edouard Nibaruta. Merci beaucoup les amis. akitwa Rusararubenga. Uwo mukobwa akaba yari afise murumuna wiwe. Hanyuma Rusararubenga aja kuvoma amazi mu mwonga. Haza umusuku kumusaba. Maze murumuna wiwe atera mu kajwi avuga ati Rusararubenga winisabye, Rusararubenga winisabye.
agaca amwishura ati hanyuma murumuna wiwe agaca amwishura ati ngomono n'ubundi rusararubi ngomono n'ubundi rusararubi ngomono n'ubundi rusararubi rusararubi. Hanyuma akaba aranse hakaza umwami maze murumuna wiwe akongera gutera mu kajwi avuga ati rusararubenga wena sabwe rusararubenga wena sabwe wena sabwe. Murumuna wiwe murumva ko yongeye kumuhamagara maze rusararubenga yica amatwi arongera aramwishura ati sabwa sabwa nane namayiribo sabwa sabwa nane namayiribo namayiribo. Murumva arigiriye byakabaye kera haza n'abandi gutyo gutyo maze senge wiwe araruha cyane n'ukuntu agenda abenga maze aramumanukana ku mwonga. Bageze mu myaba senge wiwe aravuga ati wereka mwana wanje ntukabenge umuntu n'uwundi icyo azanye ntukakigaye. Maze rusararubenga aramwishura ati iconiki gasenga iconiki iconiki gasenga iconiki iconiki cakamye ubworozi iconiki cakamye ubworozi. Hama nyirasenge wiwe naramwishura ati abami barajura bengu abami barajura bengu n'abasoko barajura bengu n'abakanwa barajura bengu nakugenze gute. Sije no hahera wera rusararubenga agenda. Tanga nkaba ndi umurundikazi jeune entrepreneur nkaba nkunda kuririmba mu bisanzwe ndakunda n'ijambo ry'Imana. Hari ijambo nosangiza namwe riboneka mu Migani 19 verset 14 ivuga ati urugo bo nitunga umuntu abiragwa n'abavyeyi ariko umugore aciye ubwenge amuhabwa n'uhoraho. Rero nk'uko twaje nk'abakenyezi nk'abakobwa turi incabwenge kandi turi ingabire zivuye mu ijuru. Rero ni vyiza ko tuba umugisha mu bandi. Rero nakaririmbo kari mu gifaransa ngomba ndirimbe kavuga ta fidelite kuvuga ubwizigwa bw'Imana urukundo rwayo rwama yama yatweretse mu buzima bwacu. Reka tukaririmbe. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nuées, plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue, inépuisable ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en
chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance, par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. turakengurutse cyane agaprograme gato twari twateguye kugira ngo kaduhuze dushoboye guhana ibyiyumviro ku bintu bitandukanye dushoboye no kuraba ubuhinga n'impano Imana yahaye abartiste biwacu akanya gasa n'akarangiye ntituyashobotse gukunda ko tubigira ku munsi budasha tuja ku mirimo twabikoze ku munsi buca tuja ku mirimo nico gituma rero twifuje kurangiza programme kugira ngo ejo imirimo zoshobore kubandanya ariko abagifite akanya gatoyi ntitubirukanye turashobora kubandanya twumviriza ubu murya gatoyi ariko dusa n'abarangije turangirije kurya jambo nyene y'ukubatumirira kugumana objectif donc ntidutakaze ntiducike intege yego twabyumvise cyane expert genre yabidusiguriye ati bijya bintu byose batubya ngo umukobwa ntiyokora ibi umwigeme ntiyokora ibi umwigeme ntiyoririmba sivyo abakegezi rero turangije tubatera intege abartiste baba baririmbyi baba basineaste baba bashakashatsi baba abari mu byo gusoma no kwandika ibitabo turabateye intege mubandanye turabashigikiye hari imigambi myinshi yo kubashigikira twababwiye ko muri uwo mugambi ushigikiwe n'igihugu c'Ubusuwise abakenyezi aribo bazi imbere mu byo dukora byose baragira bati mwerekane nyabuna ntimugume muvuga mu kivunga mwerekane neza umushinga ntaho mu mukwe mukamushikana mwerekane neza umukenyezi aho mu mukwe mukamushikana ivyo gufatira abantu mu kivunga ngero byagiye bituma batabona neza ko hari abantu bamwe bari inyuma y'abandi rero twebwe turabibemereye kandi twaravyemereye ko turakora tuzoguma dushigikira umukenyezi mu bikorwa byose dukora tuguma turondera ico bagituma nk'umukenyezi ataboneka cyane adaseruka cyane atagera kure muri nko twabivuze tuzoguma rero tubashigikiye namwe mutwiture ngo twabivuganye hari ibyo umuntu atamenya atabibwiwe n'uwo vyerekeye tubandanye rero dukorana tubandanye tugenderanira mugendera ikigo cacu kuziko nibikorwa byinshi biteguwe imbere nko twabibabwiye tuzobandanya tubatumako tubasabye kuzokwigora mukaza muratwitaba kugira ngo dufashanye tumenye ico mukeneye natwe tugikorere ko mu ijambo rimwe mwebwe muzoduha akazi rero turabateye intege ntihagire ubucika intege akakara gahonjo gatoyi ariko tuzobandanya dukorana byinshi murakoze dusa n'abarangije ariko turacari ngaha abashaka kuba barateramye baterame mugana bumva bo bafatiriwe barashobora kubandanya murakoze